bacu amahoro iwanyu ntimwibagire gufyonda kuri subscribe no kubisangiza bagenzi banyu. Bana natwe mu ncamake y'amakuru agezweho mu gihugu c'u Burundi. Mu kiganiro n'abamenyeshamakuru, Eloge Nineza aserukira ikigo kijejwe kwegereza abagwayi ubuvuzi nyabwo Semao Afya Bora yamenyesheje ko hagiye kuza ubuhinga bushasha bwo gupima indwara bita telemedicine. Ni ubuhinga bwa none butuma umuganga ashobora gupima ari kure y'umugwayi, bikazotuma abantu batirigwa basesagura amafaranga baja kurondera ibipimo hanze. Kandi ubwo buhinga bugiye gukoreshwa mu minsi ya vuba, bukazotangurira kw'ivuriro rya Vanoma rizwi nka Hope i Bujumbura. Ngo bikaba vyavuye ku masezerano yabaye hagati y'iryo vuriro na Menaksh Hospital yo mu gihugu c'Ubuhindi. Kuri uyu wa gatatu igenekerezo ya 25 Myandagaro, urongoye umugwi w'abagwizatunga bo mu karere ka Afrika y'ubuseruko yahaye ikiganiro abamenyeshamakuru. Jean Bosco Karisa akaba yamenyesheje ko hari vyinshi vyotuma abagwizatunga baza mu gihugu hamwe bikozwe. Bone mu gihe bamwe mu banyamitahe baza mu Burundi bidoga ko hari intambamyi zimwe zibonekeza mu Burundi, ariko ngo hari bimwe leta y'u Burundi ikoze vyotuma abagwizatunga n'abanyamitahe birukira u Burundi. Ivyo navyo harimwo yuko amafaranga atangishwa ku bipimo vy'ikiza ca COVID-19, ngo ingenzi ziracakwa amadolari y'abanyamerika 100, mu gihe mu bindi bihugu y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko hatangishwa amadolari 50. Rero ngo vyoba vyiza u Burundi bugabanije ayo mafaranga. Hari n'ibindi bikorwa vya Ober biteba, ngo vyoba vyiza ivyo bikorwa bishizwe ku buhinga bwa none kugira ngo binyaruke, ndetse n'ibindi vyinshi. Ariko ngo kuronka amafaranga mvamakungu yo gukoresha bitagoranye biciye mu banki y'igihugu, umuyagankuba utazimvye, ni bimwe mu bizotuma abazana imitahe mu Burundi boroherwa. Rero ugushaka kwa politike nako kofasha. Kubwiwe rero mu nama yatanguye kuri wa gatatu boheza bakigira hamwe inzitizi zose ku rudandazwa zohava zikugwaho. Icegera c'umukuru w'urwego rujejwe gucungera uko ibimenyeshamakuru bikora mu Burundi, Laurent Kaganda, yamenyesheje ko ibinyamakuru vyahawe uburenganzira bwo gukora ari Radio Iteka FM, Radio Black Bingo Entertainment, Ingo TV, Radio Burundi Discovery Channel FM, BNP TV canke Burundi News Publication TV. Nyuma yaho bari bamaze mu nama y'imisi 2 yabahuje abakorera muri urwo rwego. Ni ukuvuga ko ibinyamakuru 5 ku 8 vyasavye kugururwa ari vyo vyemerewe, ngo n'ibindi binyamakuru bisigaye bizokwemererwa nibamara gutanga ibisabwa vyose. Mu nama yatunganijwe n'ubushikiranganji bw'uburimyi, ubworozi n'ibidukikije kuri wa gatatu, mu ntumbero yo kuraba inyifato ibereye kuri kano gatasi no gutora umuti urama kugira imbuto ziboneke ku gihe kandi zikwiye, Alfred Niyokwishimira, umuyobozi mukuru w'ikigo Izabu, yashikirije ko abarimyi b'ibiraya co kimwe n'abagwizambuto bigenga ico gitegwa batorindira imbuto zirobanuye muri ibi bihe vy'irima buca bitangura, kuko zitazaboneka muri uyu mwaka n'ubuzoza. Uko gukena bikaba vyavuye ku mbuto yo gutegura yabonetse itevye ku mwaka w'uburimyi uheze. Kandi ngo umugwizambuto wese azi ko yaronse imbuto z'ibanze muri ico kigo Izabu,
wategerezwa gutanga icegeranyo cerekana igiterwa yagwije, imbuto yagwije uko zingana, izemejwe hamwe n'izifungurwa. Ikindi kandi buri mugwizambuto wese asabwa gusuzuma aho abika umwimbu kubera ko ngo hari abawubika mu bubiko budakwije ibisabwa bigatuma zikwama. Amakuru ava mu gipolisi muri komine Rumonge amenyesha ko hari umugabo wo muri zone Kizuka muri iyo komine nyene ari mu minwe y'igipolisi co mu Rumonge kuva kuri uyu w'Imana, inyuma yo kwagirizwa ko yoba akora urudandazwa rw'abantu. Ngo yafatanywe abana 4 bafise imyaka iri hagati ya 14 na 17. Ngo yaragiye ngo kubaronderera akazi k'uburimyi mu gihugu ca Tanzania. Mu ntara ya Ngozi, komine Kigarama, umugabo azwi ku izina rya David Ndayikengurukiye w'imyaka 42 ngo yatowe ikiziga aho aryama. Iruhande yiwe hari uducupa 5 tw'inzoga yitwa Himararungu hamwe n'uducupa tw'inzoga bita Karibu, twose tugaragara. Ababanyi biwe bavuga yuko yoba yishwe n'izo nzoga kubera ko ngo yazinywa adafungura, kandi ngo bakunda kumuhanura ko yobanza gufungura ariko ntavyumve. Abajejwe intwaro kuri uwo mutumba bavuga ko uwo abaye ugira 3 yitavye Imana muri ubwo buryo, ahitanywe n'inzoga zikaze mu ndwi imwe. Mu ntara ya Ngozi, amafaranga arenga umuriyaridi n'igice niyo yinjiye mu barimyi b'ikawa bashoreye umwimbu wabo mu kigo Odeka kijere gukurikirana igisata c'ikawa kuri iyi season iheze. Ariko ico kigo Odeka gihamagarira abataje guhembwa hamwe n'abasaba kurenganurwa kuza gutora amafaranga yabo kubera ko yamaze gushika Ingozi. Ishirahamwe Maison Bon Samaritain du Burundi mu itangazo yasohoye yahamagariye abantu bakurikiranwa n'abaganga b'indwara z'umutima. Muganga akaba yarababwiye ko bakeneye gushirwamwo akamashini gafasha umutima gutera neza bita pacemaker, ko boca kwa muganga asanzwe akurikirana indwara yabo y'umutima, akaba urupapuro bazana kugira babashire ku rutonde ko bazovugwa vuba. Kwiyandikisha vyaratanguye kw'igenekerezo ya 24 Myandagaro, bikazorangira kw'igenekerezo ya 31 Myandagaro. Aho ni muri Rohero ya kabiri nimero 13 Boulevard de l'Indépendance, impande y'icicaro gikuru c'ishirahamwe yo gutumatumanako Smart. Kandi nguzoganya adafise urupapuro rwa muganga w'umutima ntibazomwakira. Abo basanganye ku ntonde z'abaheruka gusuzumwa n'abataliyano mu kwezi kwa 4 zoshirwamwo valve mécanique ngo ntibari muri uwo mugwi. Iyo tangazo ikaba ryatewe ko umukono n'uhagarariye imbere y'amategeko Maison Bon Samaritain du Burundi, Butoyi Alexis. Kuvaho abanyagihugu bo mu makartier atandukanye ya zone Gatumba begeranirijwe muri site ya Sobere muri zone Maramvya, komine Mutimbuzi, inyuma y'imyuzure yari yateye amakartier atandukanye y'iyo zone. Bamwe mu bavyeyi bashikiriza ko batariko baritegurira umwaka w'ishure ugiye gutangura ku bana babo kubera ko bugarijwe n'ubukene. Umuhanuzi wa Buramatari w'intara ya Bujumbura we abahamagarira kurindira kubera ko bariko bararondera abagira neza bobafasha mu vy'ibikoresho vy'ishure vy'abo bana babo. Mwihiganwa Tagata na Primustar, Double J na Dramati baraye bavuyemwo muri demi-finale, bakaba hasigaye Masterland, Esther Niche, Bface on the Floor, Andy Mwag na Orege. Igice ca nyuma c'ihiganwa giteguwe kuba kuri uyu w'Imana igenekerezo ya 29 Myandagaro uyu mwaka turimwo, aho hazomenyekana batatu bazotsindira miliyoni 15 umwe umwe.
rwimwe mu ntambamyi mwishigwa mu ngiro ry'itegeko ryo kororera mu mpongore nk'uko bivugwa n'umwigisha muri kaminuza mu gisata c'uburimyi n'ubworozi Gilbert Hatungumukama, ngo ni kena ry'ibitungwa vya kijambere bitanga umwimbu ukwiye, agahamagarira leta kugwiza ivyo bitungwa no kugwiza ubwatsi bwo kubigaburira. Mu ntara ya Kayanza mu gihe bariko bitegurira gutangura umwaka w'ishure, UNICEF Burundi imaze gutanga amakaye 552,596, amarojistre y'abigisha 10,353 n'ibindi bikoresho birimwo amakarata 318 y'Uburundi, ya Afrika n'ayandi y'isi yo kwigirako ivy'imenyesha ntara. Leta y'Uburundi ngo yatanze amakarato menshi yuzuye ingwa, ariko ngo nubwo biruko abarongoye indero muri iyo ntara bavuga ko hakiriho ubukene bw'intebe n'ibirasi. Buramatari w'intara ya Kayanza Colonel Remy Cishahayo mu nama yari yagiranye n'abadandaza ku muhingamo kuri uyu wa gatatu yamenyesheje ko hagiye gushirwaho ingingo y'uko kuri uyu wa kane isaha 2 z'agatondo aba mu gisagara ca Kayanza badashize amatara ku mpangu nk'uko bari babisabwe na Buramatari nyene kw'igenekerezo rya mbere Rusama n'ugenekerezo rya mbere Mukakaro uno mwaka, ngo bazocibwa ihadabu ringana n'amafaranga y'amarundi 10,000. Iyo ngingo ni izotuma ubusuma bwo mu mazu buranduranwa n'imizi. Mu ntara ya Muyinga komine Butihinda, nyuma y'aho ingingo ihagarika kwimba ubutare yashizweho, ngo yatumye abimba ubutare ku mutumba Kamaramagambo babura ubuzi, ivyo bikaba bigira ingaruka ku butunzi bw'imiryango. Ivyo bikaba vyemezwa n'umunyamabanga ntayegayezwa mw'iyo komine, aho avuga ko bigwiza amatati mu miryango. Ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke, abanyagihugu baba muri quartier sociale no kw'ibarabara ry'Icenda baridoga kubera ko ngo bamaze hafi indwi 2 bataronswa umuyagankuba. Uwutwara Regideso muri iyo ntara avuga ko hari icuma gitanga umuyagankuba bita transformateur ngo cakubiswe n'inkuba, rero ngo borindira kubera ko vyaramaze kumenyekana ku bamukurira kandi ngo aracarindiriye inyishu. Dutandukire amakuru y'inkino. Nyuma y'uko hari hamaze iminsi hari icuka kitari ciza mu mugwi wa Messager Ngozi FC, umukinyi w'inyuma akongera akaba icegera ca kizigenza w'uwo mugwi Abduramini alias Nomono yarahagaritswe n'uburongozi bw'uwo mugwi inyuma y'inama uburongozi bw'uwo mugwi bwagiranye n'abakinyi, ngo basanze uwo mukinyi ari imbere y'abagumura abakinyi. Iyo ikaba yari incamake y'amakuru agezweho mu gihugu c'Uburundi. Mwakoze mwebwe mwese mwaduteze yompi, ntimwibagire gufyonda kuri subscribe no kubisangiza bagenzi banyu. Murakoze.